Runani Burundi Bwa Bose rurashikirije abarundi n'amakungu umwitwaririko rufise ku bukene bw'igihugu cacu kirimwo n'inyishu zibereye zo guhangana n'ubwo bukene. Igihugu cacu cugarijwe n'ubukene butagira izina burangwa cane n'itituka ry'agaciro k'ifaranga ry'igihugu, ubukene n'iduga ry'ibiciro vy'ibintu vyankenerwa nk'ibinyobwa vya bararudi, ibifungurwa, umwavu w'ikizungu, imiti n'ibindi. Ubwo bukene burabangamiye cane abakozi ba leta kubera yuko imishahara yabo iguma hahandi kandi ibiciro vy'ivyankenerwa biguma biduga ku munsi. Ubwo bukene buhanze igihugu cacu ntibwizanye ariko bwavuye ku ngingo zidashemeye no gutunganya nabi ubutunzi bw'igihugu zibonekeje kuva hagiyeho ubutegetsi dufise uno munsi. Mu gihe ubutunzi bw'ibihugu bivuye mu ntambara bwama buduga bimwe biboneka kuva ubutegetsi dufise uyu munsi bujaho inyuma y'intambara, igihugu caciye gitangura kuja mu bukene butagira izina buguma bwiyongera bugasubiza inyuma igihugu n'abanyagihugu. Ikena ry'ibitoro rimaze ikiringo kirenga imyaka 2 ni ikimenyetso sindamusiga c'ubutegetsi buriko buragera ku musozo bw'ubushobozi bwo gutunganya igihugu. Inyishu zitogwa zibonekamwo inyungu za bamwe mu gihe ubuzima bw'igihugu cose busa n'ubwahagaze.